gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije mwegwe muri kumwe kuri radio Nderagakura kaze makuru yo muri kino gitondo ayo nagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo hagiye kuba karusho mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi guko hemejwe kuri uyu wa kane igitabo ntunganya bikorwa cy'ubwo bushikiranganje ivyo bivugwa n'umugenduzi mukuru muri ubwo bushikiranganje niyo ngabo Tarsise akavuga ko ico gitabo ari cambere gikozwe muri ubwo bushikiranganje. Uburundi ngo buramaze gutera intambwe ishimishije mu bijanye no gutegura ibitabo bijanye n'inyigisho ugereranije n'ibindi bihugu bitanu biheruka kugirirwa isuzumwa ry'ukuntu ibitabo vy'inyigisho bitunganijwe. Murano makuru rero maze gukurukira André Nduwimana yarongoye umugwi wagize amatohoza mu Burundi. Kugwiza umwimbo w'umuceri n'w'ibigori, ubworozi bw'ingurube n'inkoko nivyo bisata bine ubushikiranganje bw'ibidukikije urimye n'ubworozi bugiye kwita kurusha ibindi mu ntumbero yo kugwiza umwimbo. Ivyo bimenyeshwa na Santos Niragira aramutswe ubwo bushikiranganje akavuga ko iyo migambi igiye mu ngiro bizofasha mu kugabanya ubukene mu gihugu. Ayo nandi ni mudonido kaze. Mu buhinga bw'ivyuma ni Gerard Ntakarutimana, Therese Habonimana nije ndiko ndabashikiriza ndasubiye kuba ikaze. Ana makoti yahere mu yavugwa mu gisata c'indero ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwatunganije kuri uyu wa kane uruganda rwo kwemeza igitabo ntunganya bikorwa cy'ubwo bushikiranganje. Umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi niyo ngabo Tarsise avuga ko ico gitabo cerekana ingene ibikorwa bizorangurwa muri ubwo bushikiranganje akamenyesha ko ico gitabo kije hageze kuko ari cambere gikozwe muri ubwo bushikiranganje agashikiriza ko hagiye kuba karusho kuko ibikorwa bizokorwa hisunzwe ibiri muri ico gitabo kurikira niyo ngabo Tarsise. N'umunsi wari umunsi ukwemeza igitabo kimaze imisi kiriko kirakogwa n'abahinga bo mu bushikiranganje hamwe n'umuhinga twasavye kugira ngo afashe gukora ico gitabo ntunganya bikorwa cy'ubushikiranganje. Ni igitabo cerekana ingene ibikorwa canke akazi k'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ingene akazi kazorangurwa. Ni igitabo kirimwo ibintu vyinshi, kirimwo ingene buzi mu bisata bitandukanye ubushikiranganje bufise ingene buzorangurwa n'ingene buzosuzumwa ko hamwe ibisata byegamiye ubushikiranganje byorangura neza cyo bisanzwe bijejwe. Igitabo rero kibafasha ingene bazobirangura kandi kazobafasha n'ingene bazosuzuma ingene ibikorwa vyaranguwe. Rero ni igitabo kirimwo imice novuga ine, harimwo ingene ivyerekeye ugutunganya ubushikiranganje bizokogwa, hanyuma ingene ibikorwa bizokogwa dukoresheje neza uburyo bwa leta, hanyuma n'ingene inyigisho zizotangwa mu mashuri, hanyuma n'ingene rero ibyo byose nadondaguye ingene bizosuzumwa. Rero igitabo kizofasha ubushikiranganje kurangura imigambi yabwo neza. Ni igitabo twari twiteze araciye kitari gito kuko ni cambere gikozwe muri ubu bushikiranganje. Rero ni igitabo cagiyeho dufashijwe n'abakozi benshi bo mu bushikiranganje, harimo abayobozi kuru bakuru n'abandi baratereye cyane kugira ngo ibikorwa kirangurwe. Turabona rero ko ubu hagiye kubaho akarusho kubera igitabo ntunganya bikorwa cy'ubushikiranganje kigiyeho kuko ibikorwa bizokorwa vyisunzwe imirongo canke akazi kirekanwa neza muri iki gitabo kuko igitabo kirekana neza ibitegerezwa gukorwa n'ibitegerezwa kudakogwa. Niyo ngabo Tarsise. Uburundi ngo buramaze gutera intambwe ishimishije mu bijanye no gutegura ibitabo n'ibijanye n'inyigisho ugereranije n'ibindi bihugu bitanu biheruka kugirirwa isuzumwa ry'ukuntu ibitabo vy'inyigisho bitunganijwe. Bivugwa na André Nduwimana yararongoye umugwi wagize amatohoza mu Burundi ahamenyesha ko hari ivyo kuryohora mu bijanye n'inyigisho z'ubuhinga n'ururimi rw'igifaransa. Mu vyasabwe hakaba harimo kongereza ubushobozi bw'ikigo gihingura ibitabo RPP kugira kigiri yandikiro ryemewe rishobora guhiganwa n'abandi.
reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Eri Irumva. Kuva ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 11 ntwarante uyu mwaka ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bufatikanije n'ishirahamwe Confemene na UNESCO bwaratunganije uruganda rw'iminsi 2 rwo gushira hamwe ivyavuye mu isuzuma ry'ibitabo bikoreshwa mu mashure na cane amashure shingiro uko bitunganijwe utunenge turimo kugira bifashe mu kudukosora no gutegura neza ibindi bitabo. Iryo suzuma rikaba ryakorewe ibihugu bitandatu arivyo Benin, Burundi, Madagascar, Niger, Senegale na Togo. Inyuma y'ugo ruganda Uburundi ngo bwabaye bwa mbere na cane mu biharuro. Naho biruko ngo haracariho intambwe yo gutera mu bijanye n'ubuhinga n'ururimi rw'igifaransa. Andre Nduwimana niwe yararongoye umugwi w'abahinga bagize amatohoza mu Burundi. Turashobora kwemeza neza yuko nko mu nyigisho z'ibiharuro muri ivyo bihugu bitandatu twakoranye Uburundi ari ubwa mbere. Turashobora kubona kandi yuko nko mu nyigisho zijanye n'ubuhinga dufise intambwe tubwirizwa gushikako. Nk'ubu murashobora kubona yuko laboratoire ari nke uravye kungene ibikoresho naho biteguwe. Umwana twamuteguye cane kugira aronke ubumenyi, ntitwamuteguye kugira ngo ashobore nawe kubaza guterera muri ubwo bumenyi bwiwe. Mu cerekeye icigo c'igifaransa twarabonye ko naho nyene hari ico tubura, mugabo ico tubura ntigihagaze cane mu bikoresho mfashanyigisho, mugabo bifatiye cane ku mwanya duha igifaransa. Nayo mu vyasabwe kugira ngo ibintu birushirize kugenda neza hano mu Burundi harimwo yuko ikigo gihingura ibitabo mfashanyigisho RPP co kongerezwa ubushobozi kugira kibe iyandikiro rikwije ibisabwa, agashirwaho n'intumbero ya politike ijanye n'ingene ibitabo vyandikwa. Twabonye yuko kijya kigo c'ubushikiranganje RPP gikeneye kuduzwa kugira ngo gishobore kugira ivyo bita edition, naco nyene gisohore ibitabo bifise akanovera nk'uko ibindi bitabo vyo kw'isi bisohorwa. Aho rero muri ico gihe twumvikanye yuko twoshobora kuduza ari ubushobozi bw'abakozi cankwe ibikoresho. Ivyo bigo vyandika ibitabo vy'abanyeshure, ababikoramwo boronswa ubuhinga bukomeye. Aho rero twabonye yuko mu Burundi dukeneye intumbero ya politike ijanye n'ukungene ibitabo vyandikwa. Mwamenya ko yabishira hamwe Confemene canke UNESCO yose yemeye gushigikira leta y'u Burundi mu migambi ifise yo guteza imbere akanovera k'inyigisho. Eri Irumva turakwengurukiye kuri iyo nkuru waduteguriye. Turabandanya n'amakuru twabateguriye kwirimbura kwishirwa mu ngiro y'imigambi iterambere ry'abene gihugu nico cakoranije mu nama kuri uyu wa kane bamwe mu barongozi b'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano hamwe n'abaserukira igisata mpuzamakungu cy'iterambere PNUD. Uburamutse ubwo bushikiranganje Martin Teretse arashimishwa n'ibikorwa bimaze kurangurwa ku buryo bwa PNUD, akamenyesha ko hagiye kuzahatunganywa inama ku kwezi kugira abatorere umuti akirikare ivyo babitagenda neza. Ubushikiranganje bw'ino hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwagize bugira inama n'abarongozi b'ibisata bigize ubwo bushikiranganje bikorana n'ishirahamwe mpuzamakungu y'iterambere PNUD. Twagize inama rero turi kumwe n'abarongoye PNUD kandi turi kumwe n'abandi bakozi bakuru muri PNUD kugira turabire hamwe aho tugejeje gushira mu ngiro ibyo twavuganye mu nama iheruka, kongere tuvugane ibikurikira kugira turabe uko ibyo turiko turakora biza mu ntumbero yo guteza imbere umwene gihugu, kuko nkuko mubizi uburyo PNUD izana cyangwa abandi bafasha basahiriza igihugu uburyo bazanye ntibusubira kwitwa bwa PNUD cyangwa bw'abasahiriza busha bwitwa uburyo bw'igihugu, kandi ubwo buryo nabwo rero utegerezwa gufasha kugira dushike ku mahangiro y'igihugu cyo bita resultat. Yuko musanzwe mubizi ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yuko abafasha basahiriza tugirira hamwe integuro z'ibikorwa, kuko nta bikorwa byabo biba bihari, ni ibikorwa by'igihugu kugira turabe ko uburyo bazanye buza gufasha koko mu iterambere ry'abene gihugu benigihugu. Muri iyo nzira yari iterambere kandi turashimira ishiramwe PNUD ko idushigikiye cyane muri iyo nzira twafashe. Rero ntashobora kuba hari udukosa tuba, nico gituma haba inama kugira turabire hamwe turabe n'inyishu twotanga kosa turabaho, nico gituma twagize n'inama kandi n'iyindi tuzoyigira. Twahanye hangiro yuko mu kwezi inama nk'izo ziba kugira turabe aho tugejeje ibikorwa.
nanezerewe mbonye urwaruka rwo mu migambwe itandukanye hajya Ngozi baraduhaye akarorero mu Burundi bwose aho urwaruka rwo mu migambwe yahora ishihana usanga bose bari kumwe muri koperative bariko bakorera hamwe bagwiza umwimbu numva bacungerera umutekano hamwe none mwagwaruka ntagire umunyepolitike asura kubahenda ndabibiri banga umunyepolitike ashaka gushaka ku kintu aragenda kugwaruka ngo inyuma yanje kubera babona mufise inguvu ashitse kuri ca giti arabibuka aca yimanukira ntamuzosubira kumubona muzosubira kumubona mandi hetse umugabo wewe wagiye kugara impande yiwe gusa aho wari kuvuga uti oya dukeneye abanyamigambi bagerera dutegura imigambi twikorera akazi. Ana makoti yabandanirize mu yavugwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ibisata bine ari byo kugwiza umwimbu w'umuceri n'w'ibigori no kugwiza ubworozi bw'ingurube n'inkoko nivyo bushirangaje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bugiye kwita kurusha ibindi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu ivyo bimenyeshwa no mushikiranganje Santos Niragira mu nama yahuje kuri uyu wa gatatu abakozi bakuru ubwo bushikiranganje hamwe n'abasanzwe babufasha mu kurangura imigambi uba bwashize imbere akavuga ko uwo mugambi werekanywe mu nama y'akuru b'ibihugu yabereye i Dakar muri Senegal kandi ko ugiye mu ngiro uzogira akarusho mu bijanye no kugwiza umwimbu tumwumvirize kuri uno munsi twababwiye umugambi wuko hariho ibisata novuga bine ubu tugiye gushira imbere tugiye kwitaho gusumba ibindi kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu dushobore gushika kuri ryahangiro ryuko umunwa wose tegerezwa kuronka ico fungura hanyuma n'umufuko ukaronka amafaranga ivyo bisata bine ni ibijanye no kugwiza umwimbu w'umuceri umwimbu w'ibigori hamwe n'ibijanye n'ubworozi bw'ingurube hamwe n'ubworozi bw'inkoko kaba rero ari umugambi twerekanye mu nama twagize inama y'abakuru b'ibihugu ba Afrika yabereye mu gihugu ca Senegal muri Dakar yari ifise hangiro y'ukuntu abanyafrika bosezerera ibijanye n'ubukene na cane ibijanye no gufungura nabi twaba twasabwa yuko twogira imigambi mikenyi tubona kosahirizwamwo kugira ngo dushobore guteza imbere isata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije kaba rero no munsi twagomba kuwereka abo dusanzwe korana n'abasanzwe badutera intege kugira ngo nabo bawushigikire nk'uko tuwerekanye mu gihugu ca Senegal twaronse abatubwira ko bazodutera intege kugira ngo bije mu ngiro maze mu gihugu cacu turabe ko twovavanura n'uwo muzigo w'inzara tanga mu vyegeranyo mu maraporo atangwa bavuga yuko abarundi benshi bashonje tukavuga duti rero umugambi ugiye mu ngiro hazoba akarusho Santos Niragira amenyesha ko icatumye bahitamwe ivyo bisata ngo nuko ari byo bizotuma bagwiza umwimbu kandi mu buryo bunyaruka akavuga kandi ko ibanki ya Afrika ije iterambere yemeye gutanga uburyo bwo gutangurwa kurangura uwo mugambi hamwe n'ibihugu vy'ububirigi n'Uholande vyemeje gushigikira uwo mugambi subira mutege yompi Santos Niragira izo filiere zine icatumye tuzitora turaba uko zonyene zifashe n'ibihugu byazikoresheje akarusho byabagiriye murazi nko mu bihugu vya Aziya ico bise revolution verte irafise ibitegwa bakoresheje kandi bigatuma bashika kwiryo hangira twebwe turavye rero hani wacu twabona yuko nk'ivyo bitegwa twababwiye tubigize ko ubushakashatsi hanyuma tukanavyitaho gusumvya ibindi mu bigo bibiri nkuko mwavyumvise ikigo co mu Cibitoke n'ikigo c'Ikarusi twabona ko vyodufasha kugwiza umwimbo kandi tunyarukije hanyuma mwiyo myaka 5 nkuko mwabibonye tukaba tubona ko tumaze kwimbura ibitari bike bishobora gufasha abene gihugu kugira ngo ntibabandanye babaho bashonje mbere tukabona ko n'ubukene buzogabanuka kandi cyane turiko turahanahana ivyiyumviro murumva yuko nka bose kwemerera ko bazodushigikira nk'ubu tukiriko turavuga uwo mugambi mu gihugu ca Senegal bwa mbere basanzwe badufata mu mugongo baciye batangura kutubwira ivyo biteguye kuzoterera mu uwo mugambi mu bikorwa bitandukanye vyo mugambi banki ya Afrika ijejwe iterambere yatwemereye ko hariho uburyo buza buri hafi dushobora gutangura gukoresha mu bijanye n'ivyigwa by'ukuntu uwo mugambi uzoca utangura kuja mu ngiro mbere n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubuholande nabo nyene baremera ko bazoduherekeza n'igihugu c'Ububirigi hamwe rero n'ayandi mashira hamwe bakaba badusabye yuko koca tubahereza kicigwa kwerekanye ngaha kugira ngo bakirabe hanyuma bazotumenyeshe ko bazodushigikira mu bikorwa bitandukanye by'uwo mugambi
Santos Niragira. Tukiri mu yavugwa mu gisata c'uburimyi, ihinguriro gifumbire fomi ngo ririko riritunganya kugira rigwize umwimbu rishobore no gushorera mu makungu gutyo rizana amafaranga y'agaciro mu gihugu. Bivugwa n'icegera c'umuyobozi w'iryo hinguriro Armenegilde Manyange ni nyuma y'urugendo yagize mu gihugu hagati aho yagendeye ahatangirwa iyo fumbire. Armenegilde Manyange akavuga ko kugira bashike kuri iryo hangiro bariko baragura iryo hinguriro. Nobabwira yuko twafashe yambe mu kwitunganya babona mu marima yahera bigenye ne bamenyesha makuru nobwira nti tubwire ifumbire ko itarakwira mbega izokwira ryari ico kibazo mwa muri ko murambaza tugaca dukwega buke baka tukayikwiza mugabo gasanga ari muri umwe yacererewe mugabo kwimpeshi vyagenze neza cyane gose nababwiye yuko turiko turitunganya kugira ngo muci bigende neza mu kwitunganya rero muyo nzira kugira ngo dusahirize kugira ngo turabe y'amafaranga y'agaciro natwe ko tuzoshobora kuza turayavyaza umusaruro nuko mu ihinguriro fomi dusanzwe turiko turagura ubugira kabiri ihinguriro muzi ko turavugana turiko turagura dushandi mashene abiri urundi ruganda rushasha kandi twizera yuko nk'inyuma y'amezi abiri abaye mesha 3 ruzoshobora kuba gutangiye kuduha umusaruro tatubwira tuti tutanguye guhagarara neza uyu munsi ejo ugo ruganda rushasha nago rumwo 200 nigwatangura gukora numva ko tuzotora umusese karurenze ntidushaka kuzobubika mu nzu cyatwegera ya leta mvye leta nkoze maze iduhe uruhusha uburenganzira kugira tuze kuvyaza y'amafaranga y'agaciro gutyo tuzobe tugize interano iboneka kandi rero turavyizera yuko bizokoreka kanatsinda uguruhusha ntibazoteba kuri turonse kuko na nyine cubera umukuru w'igihugu niyo ntumbero yama adushiramwo kugira dukore turonke ivyo dukoresha n'ivyo tuza kuvyaza umusaruro w'amafaranga y'agaciro mu mahanga ivyo rero turi kuri ico turiko turitunganya kandi bizogenda neza. Uwo yari Hermenegilde Manyange icegera c'umuyobozi w'ihinguriro fomi. Turabandanya amakuru twabateguriye ishira hamwe rihingura ibinyobwa Brarudi ngo rirakwiye kugira ico rikoze kugira ibinyobwa vyaryo bisubire kuboneka neza ivyo nibishikirizwa n'abene gihugu bo mu ntara ya Muyinga aho ni mu gihe ivyo binyobwa bitakiboneka mu bunywero kandi bikagira n'ingaruka mbi ku budandaji n'inkuru ya Ahmad Masud mugira neza. Abene gihugu bo mu ntara ya Muyinga twaganiriye baridogera ihinguriro Brarudi bavuga ko bamaze iminsi bataronka ivyo bihereza bivanye n'ubukene bw'ibinyobwa bihingurwa n'iryo shira hamwe nkuko bivugwa na Anita Bimenyimana wo muri commune Gashoho ngo bo bari bagiye ko ivyo binyobwa bibaho. Twege twaramaze no kuvyibagira mbere ntituzi yuko Brarudi yo bikibaho ntituzi ingwane yagize twaratekereje mu karere kose hirya no hino numva hose bidoga iwacu hose inzi yuko ari kure y'ikaburimbi mugabo twaratekereje nta muntu akironka ikintu c'inzoga ya Brarudi kweri naho biza nabi nk'ubu jewe mu nzu kumba hafi y'ububare kandi mu bantu bafata agacupa ndimwo mugabo baridoga nabo nyene wagenda ugasanga umuntu afite akabare ari ku rutonde ugasanga akubwiye ko yarose ikarati imwe ya Primus n'ikarati imwe y'ifanta akavuga ko naho byoba bibonetse ibe yiciduzwa naho abategetsi baguma basemerera. Ijure yitwatekereje inzoga irinzi iboneka ntigira ibeyi kuko na musanteri wa commune Gashoho ejo yamye ahimiriza avuga ati wazobona wese yadugije inzoga akarenza ibe ya leta isanzwe izi yuko azohanwa vyihanukiriye kandi yama yabivuze iminsi yose ariko gusa uburyo bwo kuyidandaza nyene sanga kumbura idandazwa munsi y'igitanda kubwa Jean-Marie Niyonzima wewe akibaza yuko iyo ngorane iterwa nuko hari abiyandikisha ko ari bazotanga inzoga mu makomi hanyuma bakazitanga nabi. Eka n'umuhanuzi wa mustanteri wa commune Gashoho ajejwe iterambere Clement Bizimana aremeza ko iyo ngorane ihari. Hano mu Gashoho twavuga ko ibinyobwa biboneka ari bikenya cyane ku buryo bw'uko ububare nka bwose usanga atanzuga ziriyo. Ego kuko abanywi ni benshi mugabo bakabura ivyo bihereza. Harategekanijwe inama ku rabo badandaza ivyo binyobwa kugira ngo turabe ko ivyo bikenya biba vyabonetse bishobore gutangwa kandi bidandazwe ku giciro cyashinzwe na leta. Akavuga ko bituma n'amakori komine yegeranya agabanuka bagasaba ko ivyo binyobwa vyoza ku rugero rukwiye kandi bikadandazwa ku giciro cyashinzwe na leta. Biri mu bigabanya n'ivyo amakori yinjira muri komine kuko ububare bwinshi bwarugaye umuntu akorera mu nzu akose taronka inzoga ntashobora kubandanya akora akorera mu ruhombo. Ushobora kuronka inzoga rimwe mu ndwi naho nyene ukaronkera makazi ya 2 canke 3 usanga ari kibazo. Rero mugabo mu gihe zoza ari nyinshi ububare bukagwira badandaza bakaronka izo nzoga nibaza ko n'amakori ya komine bacaduka. Mwomenya ko ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ubunywero twashoboye gucamwo bwo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ahatari hake batubwiye ko atakinyobwa ca Brarudi kiharangwa naho twashoboye kuyisanga bita kuri zigzag hari inzoga
inzoga y'ubwoko bwa Primus bakaba basaba yuko ubanza kugura inyama kugira baguhe inzoga. Imuyinga Ahmad Masudi Mugiraneza ku bwa radio Nderagakura. Ahmad Masudi Mugiraneza urakenuye. Inkuru ya nyuma ya makuru kuri uyu wa kane niho Igitega hugururwa ibikorwa vyo kurabira hamwe ibizorangwa n'ishira hamwe ry'abakangurira amahoro kuva mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2028. Userukira iryo shira hamwe imbere y'amategeko nije imbere Marianne akavuga ko ivyo bikorwa bazorangura bizotuma bashira mu ngiro ingingo y'igihumbi n'amajana 325 y'ishira hamwe mpuzamakungu ONU ijanye n'agateka k'abakenyezi bongere bayikwiragize mu bene gihugu. Agasaba abanywanyi bitavye ivyo bikorwa guterera kugira intumbere yo gutsimbataza amahoro iryo shirame gihaye izoranguke. Ni nkuru ya Nathalie Imfano guhora. Nkuko tubishikirizwa na Nijimbere Marianne ngo umukangurira amahoro ategerezwa kurangwa n'ubuntu ukwitanga kuba imvuga kuri kudahengama no kumenya ko abantu bose bangana imbere y'amategeko ngo ako karanga ategerezwa kukagendera mu mvugo no mu ngiro kugira ngo abera karorera abandi kw'ivyo ari bimwe mu byo tuma abene gihugu bamwizera agashobora no gutatura amatati kuyakinga guhanura ivyo navyo bikaba ari bimwe muri za nkingi zine zigize ingingo y'igihumbi n'amajana 325 ryishira hamwe mpuzamakungu ONU kubijanye n'agateka k'umukenyezi. Ejide niyo ngabo umuhinga mu bijanye no gutatura amatati yibukije ko ingingo y'igihumbi n'amajana 325 igizwe n'inkingi zine. Iya mbere ikabijanye no guserukirwa bikwiye mu nzego ku mukenyezi, iya kabiri ikabijanye no gutatura hamwe no gukinga amatati, hanyuma hakabamo no kwimara ubukene. Ahamagarira abakangurira amahoro gukorana na leta n'amashira hamwe muri ino myaka 5 igiye kuza ngo gutyo bakazoshobora kugira ingufu zikwiye zo gushira mu ngiro iyo ngingo. Nayo Akimana Cynthia aserukira Unifam asaba ko muri ino myaka 5 abakangurira amahoro boshira mu migambi yabo ibijanye n'ihimiriza kugira ngo imico n'imigenzo izamura abarundi bose mu iterambere abariyo ikurikizwa nayo iyitabazamura bakayiheba. Kwisaha 12 z'igitondo zirenga ku minota 47 ningaha rero duce dusozererana ano makuru. Ndashimiye mwebwe mwese mwe yakurikiranye, nshimira Gerard Ntakarutimana yafashije kugira ngo amaje bashikira neza. Therese Habonimana neko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye mugira umusi mwiza.